What's up, big man? Big Ay, man. you're looking clean. Thank you so much, my brother. Kabisa. I'm Wagwan. so happy to see you, man. I wanna kabisa feel good to see you. Karibu, 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 karibu. Jina nichirize nga mugora tsukuda afisa masanga y'abarundi ukorera kugiye wewe. Kabisa. Bro. Umva ni experience. For real. Umaze gukorana n'ama companies akomeye. Yeah. Gusaba ko Wa muri ku mwanya. time. Appreciate. By the way, nabyo kuberewe bitu naona ni fresh sana. You look clean, brother. Thank you so much. Cheers. Wagwan. Yaga. Iyi cheers ni kubwa amahoro, iyi cheers tugize ni kubw'urukundo, iyi cheers tugize ni kwiterambere twese ko turagira muri industry yacu mu buzima bw'iwacu, iyi cheers tugize ni kubw'indirimbo Je vais bien. Moi je vais bien. Toi tu vas bien? Oh, tout va bien mon frère. Tout va bien? Merci moi. Yeah, ni kubw'indirimbo Je vais bien yamaze kwita 1M ku YouTube channel ya Sadbi muri 2 semaines. Ndibaza yuko it's a big step kuri industry ya 257 ni intambwe twese twamye turota mugabo this time around turadishikana hazogira n'igihe dusanga ku munsi umwe 1M tuyishikana. Why not? Vuba cyane aho bukera. Yeah. This nigga na Satbi ndatabura ko bari mu kazi kiyo mugabo imyaka ni myinshi ndamubona muri kumwe bro mu ma spectacle mu buzima bwa busanzwe no mu bindi bintu bimeze gute ninde kuri wewe apart yuko arakazi mu bundi buzima busanzwe ninde kuri wewe Gasabbi? First Amisi ni umuntu twabanye mu Kanyosha imyaka myinshi kuva myaka 2011 inkuru yo kuri album niwe yancungira kuri Mise Vivant niwe yancuze no kuri launch ya album inkuru yo kuri uwo mwaka ari kuri 2010 nubwo tumaze 14 ans muri kumwe turi kumwe muna hustle pamoja imyaka myinshi hustle together yarambonye nkiri upcoming inkura nice one bisigura yuko Sadbi aronse nawe baronse of course Sadbi yabuze nawe babuze nice one. So ladies and gents nkuko mubibona we are looking class dusa neza turaberewe mugabo nikibuza yuko muri no mwanya shoye kwa ndi kumwe na Sadbi reka ndamuzane muri hangout tugira ibihe bimeze fresh sana. Hey what's good family, j'espère que vous allez bien. Moi de ma part ibintu ni fresh sana kweko ni ya Friday yo kuryoherwa ya vendredi yo kuvibinga ya Friday ya pop it's all about hanging out kabos for it. That's my name. It's another fresh Friday. Ni ya vendredi nyene ituma wiga ukamenya umuntu deep ni ya vendredi nyene ituma wogira ivyiyumviro byo guhindura ubuzima bw'iwawe. Umuntu turi kumwe reka ndakubwira histoire yiwewe. Umuntu turi kumwe jewe c'était en 2011 cyangwa 2012 ukoronye nagiye muri studio mwijabe aho naba ndavuga ati please munshiremwe indirimbo zigera kuri 18 z'umuririmbyi Sadbi banshiremwe playlist y'indirimbo ziwe nyinshi sana hari n'izindi je suis sûr certain tibuka barashiremwe n'indirimbo iri kumwe na Emerson banashiremwe indirimbo itwa Nyaragasa banashiremwe indirimbo nyinshi bisigura yuko no muntu namwe ndamufise ku mutima namwe ndamukunda namwe nishimira ibikorwa vyiwe. Amazina yahawe n'abavyeyi yitwa Bizimana Karum Abubakar mugabo kuri stage amazina yahisemo koresha Sadbi. Ni Sadbi yavutse le 7 décembre 1989 ni Sadbi. Shaka kubwira yuko yatanguye akazi kiwe k'umuziki before mugabo muri 2009 niyo yatangura gushininga abantu turumva izina rya Sadbi. Ni Sadbi no kubwira yuko before yari muri game cyangwa team yitwa One Face Kikosa aho yatanguye akora umudiyo wa rap. Still now aracari muri rap mugabo Sadbi arashaka gukora afro pop, Sadbi arashaka gukora R&B, Sadbi arashaka gukora n'umudiho wa rap. This time around amapiano yaratwereketse yuko he's the best kamakawa, you already know. Ni Sadbi nyene no kubwira yuko hari mu mwaka wa 2019 aho yaronse award for the best song y'umwaka yo nayo yindi ndirimbo yitwa No Love. Muri 2022 baramuhaye award like a best artist muri Kenya. Ni Sadbi amaze kuronka ama award menshi atandukanye, amaze kugira ama featuring n'ibihanganye mu muziki. Shatse kubwira umwe to the legend of mu Burundi nawe sundi ni Big Fizzo. Sadbi arafise featuring yamaze gukorana na Kidumu Kibido. Sadbi arafise featuring yamaze gukorana na Meddy, arafise featuring yamaze gukora n'umuririmbyi yitwa Bahati hamwe n'abandi benshi tutibagiye Urban Boys. Please ladies and gents ndingaho kugira nshobore kumva histoire ya Sadbi. Je suis sûr et certain yuko wewe wumvise histoire yiwe tu vas être touché uraza uvuga ati wow why not me kubera iki nashogera kuri iyo step Sadbi yagezeko. So kujya twama twakira abaririmbyi bacu, kujya twama twakira abashitsi bacu biteka kubyiteka Sadbi yashoboye kuduha tugashobora kuba turi ngahanye. Ndagusabe mu vyubahiro vyawe aho wicaye kuri screen yawe tugire twese gutya Sadbi tutangura vibe tunafiga 1 2 3
Ready? 1, 2, 3. Hall of 5. Walk one. Yeah. Meze fresh. Urichechekeye. Easy. Kama kawa. Tukiri bato abapeti twavukisha tumwisite tukaca mu hustles atandukanye hari inkino zimwe twabona yuko zikina aba boss like this one. Yes, of course, Sheikh. Kina aba boss no want. Yeah. Na cyane kabisa. Sadbi akikara hustlinga mu buto bwiwe niza hejuru yamyifuza gukina mbwa akavuga ati hizi ni levels aho kujuu sana. Biravana naho wakuriye. Aho nakuriye ni vyamperimeta kuyumvira iyi game kama kawa. Ariko ari games runaka vyamperimeta kuyumvira because niyo nabona ko nshobora guhamvya. Yeah. Rero ni nkino nyinshi tu ariko nakina football. Yeah. Football naikina. Yeah. Nshobora guhamvya ko barashobora kwiyumvira gukina football ukashigenda mu ibarabara ukakina n'abandi kabisa. Ama federation mugakina city vibe yatari vumbi nyingi ico gihe kuva kera ari nifitiye inyenyeri tu abona ko uyu muntu Karume azo someone nariyumvamo ko nzovamo something someone rero nabindi umuntu akina numero 9 natera amagore cyane uburyo narinzwi kuburyo amakipe yose yagwanya kongura aho twakinira mu Buyenzi kuyijabe amakartier ne yo hagati mu gisagara cya Bujumbura of course bakwita amazina yaguti izina rya hirya ry'ivume ryo mu ataka bakwita bo iki gihe Ronaldo Di Matteo yeah kama Ronaldo Dalima hapana Cristiano Cristiano Ronaldo. Yeah, nice one. So today, now that Sadbi rekanda mugerageze muri chess. Tukinane chess, dutere story tuyage byinshi bijanye na career, ubuzima busanzwe buri hakujya career. Yes, of course, kandi ndagutsinda kuko ngwana keshi. The confidence for me. Yes. The confidence for me kabisa. Sadbi, rekana ngore. Hari ikintu mba nifuza kumenya cyo kuri wewe kijanye n'ubuzima bwawe busanzwe. TikTok. Icyayi kintu my brother. Narumvise the story yuko Sadbi kuva muri yaramaze nk'umwaka n'inusu abamwibarabara. Yaramaze umwaka n'inusu wose ahasoringa mwibarabara. Mu mutwe wanje ndagarukana ubwenge inyuma ndavuga ati nticaye ikintu exactly cyatumye Sadbi avuga ati reka nje mwibarabara nimba atari banga. Haso z'ubuzima zidutwara iyo dushatse problems turazihunga siko navukiye mwibarabara siko navutse mfise abavyeyi batagira icyo bahoya ariko umwanya uradusigura no munsi ushaka kuvukira ahantu heza ariko imyaka igiye usanga uvuye ku mwaka wa mbere gushaka kuri ku myaka 10 bya bintu bya papa siho bikiri you know cyangwa swat wavukiye nyine ahantu habi kuva ukiri muto mukene muri gang struggles but ibintu biratandukanye abantu turatandukanye rero kuba narabaye mwibarabara nuko harageze igihe ugati I want to explore my life because of my mama need Ugari. Kabisa. I have to fight. Nice one. I have to fight for her. Talent yo kuririmba. Wemenye uri muri iyo period yo mwibarabara? Yes, nari muri period ya Madura. Numva ngo hari studio buguruye kuri Avenue de la Avenue Mairie. Okay. Ndagenda ndabona Miri Pro. Miri Pro ama chance yo kusora indirimbo. Naramuririmbiye yumva wow haraskuririmba ati okay next Ejozoz. Ndagenda shamwe vocal mu ndirimbo yitwa Inkuru y'ukuri. Rero shizamwe vocal mu ndirimbo yitwa Inkuru y'ukuri. After arambia ati this is music. Uzoza ndagoya album. Kabisa. Sinabyizera. Ariko after ndabyizera cyo naba mukanyosha. Mba mukanyosha ngenda ko Amiri Pro. Amiri Pro ni papa wanje vrap. Byukuri. Kuko yaciye ama album yiswe
album inkuru y'ukuri ariyo yatumye Sadbi amenyekana mu Burundi hose abantu babasha kumenya Sadbi uwo ari we kabisa. Hari ukuntu tubayeho twiga abantu tubonye umwana wo mw'ibarabara tumubonamo yuko nta kazoza nta talent ni za ngeso nyene twama twishiramo mu mutwe kuri Amiri Pro mbega mu kukwakira byari byoroshe byagutwaye hasi nakubwiye ko ntavugiye mw'ibarabara harageze igihe njayo gusa ariko education y'abavyeyi ndayifise. Education si ntiyari yo mw'ibarabara comtel education iri nari mwana ndi bien eduqué nize kuri école y'Imbaza hajya kwijabe niga amashuri nyine ashobora kuba yari ayisumbuye nyene. So iyo periode rero nta difficulty yari ifise kuko indero kavukire indero kama ari ndayifise kabisa. Inkuru y'ukuri was one of the best album twaronse muri industry ya 257. Even though muri rya myaka nimwaronka opportunity yo kuronka award mugabo uko biri kose muri rya mwaka cyangwa muri rya myaka inkuru y'ukuri yari album dushobora guha award tukavuga ati this is one of the best kuko yari igizwemo indirimbo nyinshi I'm sorry hamwe n'izindi nyinshi cyane. Ikibazo canje gihagaze kuri Sadbi gufata music as a business byaje gyaje. Natanguye nshaka baby for sure, natanguye nshaka kumenyekana bamenye ariko after byagiye kumbera umwuga kuko après album launch ya inkuru y'ukuri kuri Mise Vivant naciye mbona ko byombera umwuga kuko naciye menyekana even abantu benshi bari bumva Sadbi ariko ntibazi Sadbi wari we. Many of them babaye somehow abantu bambwiye ati twabaye déçu uje niwe Sadbi muri album inkuru y'ukuri. Ndashaka kubwira ko n'abakizwa baje kuri iyo concert kumumvaga Sadbi inkuru y'ukuri who is this guy and qualité yanje na qualité y'ubuzima yari hasi ku buryo some of them babaye déçu and kubico gihe naciye ndonka abansi benshi ndavyibuka abansi baje kwera bakubonye cyane. Of course basanze abakunzi gusa abatanzi bumva ijwi gusa and after that naciye ndonka abansi benshi and niyo natanguye gufightinga for my career till now I'm still fighting no ndacagwana nakubwiye ati nagwanye intambara nyinshi ni ndagutsinda. By the way it's very yawe gukina nagwanye nyinshi cyane kabisa. Turabimenyereye waronse fame sinzi ko novyita mu gihe gito mugabo album yawe ya mbere yarabaye success ku buryo ba famous ku rwego ruteye ubwoba. YouTube channel zizari kirenga mugabo abantu benshi twarumvije ijwi twavuga ati this guy ninde turifuza kumubona. We need to see him. We need to see this guy. Après avoir kuronka fame nkuko tuvyumva kenshi Sadbi amaze kuronka fame mindset iwe kimera gute? Abenshi nowadays turabona yuko umuntu amaze kuronka fame arahinduka swat mu bantu swat mu bikorwa vyiwe arahinduka. Muri rya myaka Sadbi amaze kuronka fame mindset ubuzima bwiwe byaciye bimera gute? I remember narabaye umustar cyane ku buryo umunsi umwe nari nashyize kwegeranya na Kidum and maze kumwigereranya ko hariho abartiste nka Bravo bavuza live kandi bavugiriza Kidum. And the day dufise concert yari ihagarikiwe na Christian Xavier ahantu kuri Tanganyika maje kuri Shanike kutarashika Shanike neza ku Mase. Abantu bavuza baranka kumvugiriza kubera na nigeranyije na grand artiste Kidum kandi ariho bavugiriza. Ico gihe muri concert narabuze ubumvugiriza ndakora ibintu ntateguye ndakora ibintu nabi and sama touché kubera ari upcoming ndikuvuga ko nagize folie de grandeur iraho and after that nararonse icigwa ntangura guca bugufi kuko byari bikenewe ushaka ikintu kiri munsi y'igitanda shati ya uname ni ngombwa yuname nategezwa kunama and kuva icyo gihe ari 2012 till now I'm still humble
ndacyari humble man kuko narakoze ahantu ndakomereka. Please. Even any artist cyangwa umwana bari we wese umubujije ugwembe akarukorako ukamureka rukamukata icyo gihe nazo subira kurukurako. Nice one. Ico kiri mu bintu peut-être wicuza wigeze kugira kwera yuko wabona yuko yarankoze kubera narakoze deal y'abandi nabi. Ndategereza guperforminga live ariko nkora playback. Urumva ukibura amanota ku mu boss yaguhaye akazi. Iyo ni eshek. Ku muntu ari unprofessional urashaka kubifata ibintu bisanzwe. Ariko for a professional artist cyangwa ku professional wari wese akora akazi kiwe nka professional akarero gato ku muntu yaguhaye akazi karashobora ni ikibazo cyane gose kandi giteza ku preoccupa. Je m'en fate ko ari kuva 2009 gushika 2024 Sadbi still on the top. Sadbi ushaka kumara amezi tasori indirimbo you are there zinagiye turarizi kandi turagyumva. Ibyo bintu birabuze muri generation kino gihe sinzi hano bipfira sinzi hano bigira iki nijya hebangari yagaze ngaha hagati ku buryo tuvuga ati Sadbi kuva 2019 he's there kandi he never disappoint us sivyo hagati hari banga ijya Sadbi isibanga riraba umuntu ni system musical mondial ni music industry ku rwego rw'isi yahindutse. Ugiye kuraba kuba mama bacu BPM yari kuri 80 kuduga ni slow music no munsi BPM ni speed and you remember speed ni happiness nushaka kuririmba amajambo aramba agumaho ukuratamba aguma shake your body shake your bamba baby I'll give me Ferrari I'll give you that I'll give you the house. Ariko kera waririmba ndashaka kuzana karero ntibisanzwe abigene indirimbo ishaka kumara imyaka myinshi kabisa nkazanira karero nashise kwisinjyawe na mama iracariho ariko narari muri icyo gihe nararimbye nyerera ariko ntago ikiriho. Do you see LBPM ni kind of music ushaka gukora ikagumaho rero urashaka gukora music iramba ukacisha ngo ni ibigezweho ariko kugumana originality ni kintu cyambere. Kuva Sadbi ntangura sindata originality abantu benshi barambye Sadbi hindura iki niyo mpindura kubita amapiano uza kumva originality ya Sadbi na iririmbyemo nka Sadbi melody za Sadbi no kudata originality nayo bituma umuntu aramba no papa. Nice one. Mon grand frère wacu ngaha inyuma agerageza peut-être kuba ari hafi wawe iyo ugiye mu bantu benshi akagerageza kugarda security imeze neza kuri Sadbi bambwiye ko kuva 2011 muri kumwe nimba nyibeshe 2011 muri kumwe mbega the power to have a security muri 2011 kuri Sadbi aho tuzi yuko wari muri team y'abartiste benshi babikora neza bayoya ba Merisan bande mugabo still wowe ukavuga ati je ndakeneye security guard. The confidence yaje gute bro? Yes, you know what uri mu rugamba you find strategies zigutandukanya nawo muhanganye bombo glad and generally because kandi nabona ko ari ibintu bishaka kuntandukanya nawo turi mu rugamba rume you know urashaka gufata ibintu office humanity kari gufata muri kote ya humanity timwa ndicisha bugufi amekine ariko branding gusaba bikenewe branding sivyi gusaba ni gusaba ngo kuba umuntu mwiza igusaba kuba ukora ibintu kuri norm. Nice one. How to brand yourself, how to brand your name, how to brand ibikorwa byawe kugira ngo byatire and icyo gihe 2011 nagenda nabaga bounce 11 icyo gihe ndibuka kuri Musée Viva bahagaritse yoyo baramuzibira na la floor and ingunduru zirakoma icyo gihe ndibuka ko Kabushashe yaciye hamagara Big Fizzo iburayi ati yewe nakagapiti kasaze byanze kuruka muze arakoroka cyangwa bita kama mechokoza nyuki ijye ndirimbo ari gwa matwese oya abago icyo gihe yasubiraho yasiyo iyo ni imbere y'u Farious is a big artist for real kandi yatanguye ibintu gukoma for so long icyo gihe nibuka arimo yaciyasohora indirimbo iraho sha ikaze gose ya hip hop idufunika twe kandi yaradufunitse cyane kabisa and agaruka muri game rero
ibintu nk'ibi byo gukangana n'intare batinya tusa nabi ndabifise. Ikibazo nkunda kwibaza kenshi kandi cyama kigaruka kenshi mu mutwe wanje ni the strategy Sat-B yayikuye hehe. Na amashuri dufise kwigisha umuzi wo kudusha kwibrandinga ico gihe cha 2011 dibaza yuko na artiste bake même no muri East Africa bari bafisa bodyguard. Yes, of course. What if someone akubwira ati bro do this to brand yourself? Ndumu autodidact. Yeah. Do you see? Autodidact nukuvuga you learn from what you see, what you listening. Yeah, so you uriga kubyo ubona, kubyo wumva. Nta muntu yanyigishije music. Ariko nashaka kubita première voix deuxième na troisième. Kuko nabyumvise ku iradi. Nice one. Okay? I can see you ngavuga ati kabosi karuvati yambaye uko ije nanyezo yambara uko. I can see Farias na mubona. Farias abikora uko fair places ziwe nizi point for ziwe nizi I'm coming to fight him. I was young. I was in underground. Upcoming Farias was a superstar. Ariko nari fisivuga ati I have a dream. Ndikuvuga ko nono muzi ushaka kuvuga ati Sat-B ari hajya. Ndi kuri projecteur nyinshi ariko uri nyuma ya projectors. Urashaka kuvuga ati Sat-B ari hajya nadaje kumu breaking kandi bigakunda. That's what I did to my brother Fizo. Naraje tugahaki sinamo breaking. Turahangana. You can, bro. You can be than Claudius Yard. You can be bigger than everyone in this world. You can be bigger than Chris Brown. You can be bigger than anyone. Kabisa. Ni strategies gusa. Reka magare kuri ico kintu ngene kijanye na Sat-B gushaka kuza kwigereranya na Big Fizzo, kwigereranya na Kidumu Kibido. Sivyo? Ico gihe bari babantu tuvuga yuko they are on the top. Yes. Na muntu numwe yoduza umutwe ashike ko hajya kuri level. Mugabo wewe warabikoze. Basumba nka 300 km. Yes, my brother. Yes, of course. Nice. 300 km. Ndibuka how I came strategically utibeza kubona ahantu hari faiblesse akaba ari gukorera ndabeshe mu mwaka wa 2009 Lorilo Farias bari bigiri Burayi bironyeba na ukasema sasa bigiri Burayi music industry Rwanda mama yobera na mayobera hariya ku rundi ruhande bikaze cyane gose twari impumenase kumva loud sound zari nziza z'abanyarwanda every day sound z'abanyarwanda zamari nziza no ndashaka kubivuga indirimbo bakora ni nziza that's why tuzumviriza so icyo gihe bari bagiye Burayi Farias yari yonse wife in game empty it's okay yaramaze kwitaya idataya and game yari empty and izo ndirimbo zaje zitwinjira ngaho I suppose rero kugwana kugira ngo so indirimbo za I'm so nice one so kindi wanyu saba mavyeyi no bene and twarageregeje kabisa turafata game turayisubiza kabisa Sat-B nimba atari banga ndagusubije inyuma guhera kuri saa turiko kuri uwo munsi turiko nkagusubiza inyuma kuva muri gushika muri 2009 sivyo nayahe mahwa waraciyemo uvuga ati naye kuyasimba sinari kubabara nimba atari banga you know maybe so wawe ntiyakubwiye maybe data wanje ntiyambwiye ukuntu bimeze ariko je en tant que Sat-B ndi umuntu agira ku bintu bigoranye cyane yageze ku bintu bigoye cyane sindi umwe turi benshi aho tudafise opportunity nyinshi cyane par rapport tu vois rero ikintu cyambabaje nuko imyaka n'ibyo nakoze ibyo nakoreye income ntiyabaye nini cyane sero n'ibikorwa byanje because of my community nifashanya no my community ni magaciro ariko nibisigura yuko ntageze ku ntambwe
ndashima Imana intambwe yose nagezeko kabisa. Jenda kwita the king of buzz. Warazanye some industry iragira ubundi sanamu ubundi buryohe tukaryoherwa na buzz tukaryoherwa n'iki mugabo hari buzz wigeze gukora please mbabarira ndagusubiza inyuma hari buzz wigeze gukora ico gihe ari mu gihugu cy'u Rwanda it was like yarakoze ku mitima abantu benshi irababaza abantu benshi uvuga yuko Sabi nagwaye cancer bimerutse kunuku things like that ijya buzz wayikoze ufise intumbero yahe mbega target wakoze mu ijya buzz warayishitseko? Yes, of course. I supposed to back home. To come back home. Nice one. Ndakunda finding a way zose kugira ngo ntahe because you tari muhira nturi muhira bro. This is our home. Nategeza ko wandinga home. This is our land. Magogwa mu bibi no mu biza. Alors nategeza kugira gujya kugira ntahe. Why ndagenda jaho. Why system ya cancer? Plus de détails, maybe nikene. Yeah, for sure. Kandi comeback yawe yarabaye something big. Yeah, something big. Twari duharenga kugira tukwakire neza. And I hope abarundi benshi bararyoye kubona sadubagarutse. Yeah. Buzz zirabandanya sinibaza ko ari buzz mugabo ndibaza ari ikibazo hagati wanyu. Mbega wibaza yuko Sabi ijya mu moment wewe na Big Fizzo hari ariyo injyane mu kwegana umwe avuga interview ndagakora interview meze ukubunye warigeze ko ndakuze as a master planner warigeze wiyumvira ati mbega ngahanye navyungukano bikuramo? Oh, I did man, I did it. Nabikoze bro, nagiye gukora costa na proposal tuhamagara Stein manager Fariaz and turakora fish everything and then mama Fariaz aravuga ati no you disrespect me Satbi. I don't need that money, I need respect. Bimazi ugira ama respect utafisa mahera. Nicyo gihe byateza kubera kuri La Costa twahombye be près 150 millions. Because of claiming your respect. What is respect without money? Please. First money. Money is respect. Money is everything. First money, respect monyo. Uko biri kose. Kandi umaze kuronga amafaranga, respect irads. Uko biri kose. Yeah, got you. Umuziki warahindutse. Je ndibuka mu myaka yaheze Sabi yarafise wow like yarafise wow ndashaka gukosora kuva 2016 now in generation igendera konzira na chini muziki nurahinduka because imbere ya generation yiza hari yo Fariaz na generation yiwe Sosoke these are the Zire and now hari yo generation ya Satbi abandi Dramatic nice one. Shatse guhagarara kuma ukuntu ama intro canke ama identity yagiye hinduka. Balinoji bafise umvukuri. Balinoji identity yo bavuze ati umvukuri, Dramatic FC Baby Killer your favorite, bandi umwe wese mugabo kiya gihe mwese ubuntu bw'iwanyu bwisangije sivyo like wow. Black G wow unda kabugira kiwiwe ibiki nibiki. Je kana bugarukane mwico gihe. Maybe abantu turavyirengagiza mbwa turashaka kwimenya kaya kanuka wow kari kujaje tukayakana kajya naragakoze urabona buri kintu cyose ugikora ku mwanya wacu yeah for sure iyo ukoze ikintu atari ku mwanya wacu you are a loser for real umwanya wacu wararangiye ndakibagira ariko indirimbo yose ukumbise mutegereza kuba ari indirimbo nitangiye 100% kabisa kuba hit ngiye kuraba nakagarukanye mu ndirimbo nka je vais bien na Linoji parce que nategereza kumuha umusore wanje credit nice one Linoji ya tuza by the way you know the award yes best collaboration niryoshye gukora ikintu karonka umusaruro wacu nagashizemo mu ndirimbo ndemeye indirimbo zose tukagira neza kabisa nice one by the way congrats 1M viewers muri 2 weeks ku ndirimbo je vais bien. Do you think Corrigan Nwiri avec personnellement à vrai dire sinibaza ko ari vyo kwiriye mugabe bivanye n'ivyo turimo
n'ahantu tuva n'ubushobozi bwacu ndibaza yuko tuvyishimire kandi let us be proud. Nicyo gituma abantu badakwiye gusaba collabo na Sake kuko collabo na Sake ni $100,000, $200,000, ça veut dire que ari miliyoni à peu près nyinshi cyane amajana. Yeah. And nago music industry ifite ubushobozi bwo kuyangarukanira wowe umufana wo kuranda abana gufite ubushobozi bwo kuza kuri concert yanjye ndakurishe 200,000 ngo gupfe kuyamba. That's why music industry yacu dufite indi myaka myinshi kugira ngo tutaburuza abantu bazodushyiramo amafaranga ndetse nabo bayagaruze kabisa ko nta muntu azoshiramo $200,000 mu kintu kitazomugarukanira amafaranga ubuntu uzoba ukiri muri business. Uri mu baririmbyi mumaze kuronka ama deals menshi jewe mu isi yose nama nibaza ati mbega Sat-B turekanye nuko he is a big star, he is a superstar hano mu gihugu cy'iwacu sivyo, hariho n'abandi bako barakora neza. Iyo Sat-B aronse deal, Sat-B ni wa muntu aja kudodora ku miryango y'aba sponsors, ni wa muntu aja kudodora mu miryango y'aba boss y'ama companies gusaba deals. Iyo ndibaza yuko urashobora kumeta clear kuri new generation hari no munsi bafite mindset yo vuga ati je ndafise hits ujya muntu ni wategerezwa kuza kundondera. Kuri wowe bimeze gute ukoresha ubuhingo bwawe please? Ni bisaba hits. Ariyo hit na trends. Abaririmbyi benshi baraba trends bakabitiranya na hit. Yeah. Of course. Being a hit artist numbers. Ugiye kuri abajayi cyangwa injije ni numbers anje. And I'm so serious ukazumaye. Kandi I know how to push. Ndazi ngene nshobora gufata company yawe Swatsibones. Maybe ndashobora kwigira publicity ariko ni abantu nturonke income ariko izina tegerezwa kumenyekana. Ndashobora guha akarero kama companies menshi twakoranye ari hasi turafashanya get to the next level. turakora turi together. Nukuvuga yuko rero ndakora akazi kanje nk'umunyamwuga ndafise numbers abankurikirana benshi nta muntu n'umwe akurikiranwa page ikurikiranwa muri iki gihugu Facebook nk'iyanje je ndabizi na Twitter urafise abantu benshi cyane ndabihamya. Ugiye kuri Twitter ugiye kuri Instagram ndi umuntu akora content every day sinjyamo kabisa. Rero company nivyo bintu bishaka numbers don't lie bien sûr nukuvuga ngo ndonga amadini menshi no kubwira yuko hari ibyo ntashikira kubw'impamvu zitamvuyeko ariko ibyo nshikira ndabikora neza. Yes of course. Ni uja kubarondera ukababwira ati ndashaka kubarondera no benshi baza bangana bakansaba proposal. Ndabateye proposal iba ari proposal iri significative yumvikana ko mu entrepreneur ukeneye ko umuntu partner wanje ashaka partner A ndi partner B ko umuntu ashaka ko tugire na partnership. Inyungu ashaka nkazimereka ko ndazifise. Nice one. Because project is what? Project ni need. When you create a need, urashobora kuzana solution. The solution ni a project. Nice one. Uri selfish ni wingunga ko ibintu wewe urakunda gusangira na batoyi bawe sivyo, urakunda kwerekana umunezero kumwe n'abatoyi bawe. Je ndashaka kwishingira nawe kwera yuko ndamaze kubona kenshi kumwe n'abartiste sinabita ba coming mugabo bafite ama hit song mugabo muri kumwe concert ukaziba mbega muri ya myaka 2009 2010 2011 ba grand frère ko urukundo barababereka. Parcours yanje je sishaka kuvuga ibintu byinshi ariko sinakuze ngo nkundwa cyane nawe dukorana cyane n'abantu sinshaka kuvuga ibintu byinshi. Niyo mpamvu Sat-B kera ta featuring yakorana n'abandi artiste bagiye kuraba n'amafoto natwenga gake Sad. Baguhora iki? Unajibrand sana. Sinzi. Baguhora misi. Sinzi. Till now. Thing. Opportunity.
nizabaye murengera ariko izo naronse ndashimira Imana ko biri kose ndashimira kabisa. Primusic mwaramaze igihe kinini cyane uri brand ambassador Primusic, wewe hamwe na The King Big Fizzo, byari ibintu bimeze neza cyane, aho twabonye muri finale 2019 mwaraduze murarimba indirimbo ya Wezere, one of the biggest song d'office. Last time naragize idea ndavuga ati ko amaze imisi asohoka ama featuring indirimbo usanga zimaze 2 ans zisohotse 3 ans zisohotse pas plus de 4 ans, mugabo tugiye ahandi hakurya za Tanzania usanga ari remix indirimbo ya kera ati imyaka 11 9 ans. Ndagira idea ndavuga ati mbega Wezere ya Sadbi na Big Fizzo igiriwe featuring remix, it's called Be Something Big. Ndiyumvira mugabo Wezere n'indirimbo yande ya Sadbi, Wezere n'indirimbo ya Big Fizzo byari bimeze gute? Indirimbo yanje ari upcoming barako ndi nkirondeza mbere ya Fizzo. Fizzo is a big artist ndabisubiramo kandi ndasubiyemo yari yanje and nimba ho baho ide nkiyo yo bari ide zita cyane gose. Nice one. Ku buryo ugize ikintu nyespi kama ka yaga always fam kama ka dutera imbere s'amafaranga duteza imbere. Nice one. Nama ideas kandi urumva ideas ziri positive tuzikoreye ko it could be something big. Mugabo mu nyuma ndavuga ati Sadbi ku bantu bakorana na remix yo turamwe nk'abartiste abaye nimba atari banga bavuga ati kuri ya ndirimbo yanje iki gipeti kira fitting ama fresh iki naco ndagifeelinga gose. Bari no G Dramati ariyo Fernando Kiriku Akiri Double J ariyo Gusto bakora fresh kitu kinajipa. Nice one. Generation zaraje imyaka iraza Sadbi yaraguma ijya tushi nyene amapiano yaraje Sadbi tubonanye muri ijya tushi nyene lakini this time ndazi ko ku ndirimbo iheruse abantu mutamenye cyabakubise amapiano yaraje abartiste benshi twimukira ku mapiano mugabo Sadbi ndemeye imodokari ndirimbo nyene zicecekeye amapiano kama vile ni wigera wikoza cyane sivyo. Wibaza yuko personnellement amapiano no muziki nko muri Tanzania bawukora neza, wibaza ko umuziki w'amapiano twige udukwiriye canke twirondera indi style canke amapiano yarafise abantu bayishoboye, kuko amapiano yose yasohotse ntituraronka n'indirimbo 10 canke 5 twovuye ko ziri hits z'amapiano. Kweta ikora no musi yaraje ikintu cyitwa Afro Gako nicyo mu Rwanda, okay, icyo abantu barimba turimba buri kubera kiri influence mu gihugu. Amapiano ya South Africa iri influence iraza twaririmba ko iri na style yacu muri cyo gihe rero cyuririmba bigezweho. Tugira ubushobozi bwo gukora style yacu n'ama école de la musique yahari nta formation nta fondation nta kimwe cyo tuma twe dutera imbere mu guhingura no guhinyanyura ikintu cyitwa style yacu zacu. Rero tugenda n'ibigezweho akenshi, ariko rero uri umuntu afite experience uragumana originality yawe. Beat iri gusa niyo bari hinduka hagezweho beat ya mapiano tunakujaga kwenu kila siku tukijiulizisha yuko wapi yule beat sasa ndio nyine muri ukuri, ariko ari muri mapiano ndikuza kumva ko ari muri innovation. Donc bisaba yuko beat guma ari nyene mugabo identity y'umu artiste beat irahindagurika, identity y'umu artiste niyo got you muri gihe uzoba imyaka myinshi nka Sadbi 24 years. I feel like personnellement kubona ko dukurikirana kuganira hangout je mu mutima wanje ndiko ndiyubaka kubera yuko urinze wumva umuntu muri 2011 afise security guard is not something simple. Mugabo wagerageje kuduza umutwe kuri Kidumu na Big Fizzo right now kuri new generation dugije umutwe kuri Sadbi na Kidumu na Big Fizzo ngo nanderagira
ujyanye biraheze ashaka kwigiranya n'abakuru biwe jewe what the strategy new generation yokoresha kugira nabo nyene jewe igina bikora bavuga uko nyene akagushaka njya muri competition na Big Fizzo bavuga ati nandero uzo ati but I know what I'm doing kandi namuzonshira sasa rero ya petit girigo niwe mbona mu esprit petit nzamuraza duhangana nzamuraza mwipima umutinye ni game turabizi je nkanye ndabizi ni gusa muraza aranyankiye sawa ndari petaza yipime tukora business akanoti tugacira akibazo nice one je ntabya ama respect shaka inoti nice one respect inoti turi proud iwawe turakwishimira cyane industry abantu abafana we are proud of you nicaye ikintu maybe wicaye hasi uvuga ati me myself I'm proud of myself kubera yuko ibi nibyo bituma mba proud of myself. Yes, I'm proud of myself. Igituma ndi proud of myself musi nafuye muzobimenya just shaka bimenya ariko abantu bazobimenya musi natashe kwa data kandi bizoyimanze nuko yaga icyo kintu gituma wumva yuko you are proud of yourself ariko zoba proud musi natashe sigiye tashe zanje aba inyuma yanje yaga hey yes Nika Boss for real, the commander, the king, the best, the one and only. Satura Mabafre Namawiye, the president of Gale. Let's go carry into the intro out. Welcome to the professional game. It's your boy Satura Mabafre with the president of Ghetto, the emperor of Kenya Empire, president plus 257 Burundian color. Yeah. Nilikuwa nikiwaangalia. Say what? Leo hii wananiangalia. Wale wote waloninyima. Waloninyima. Leo wananiomba. Say anakwambia so lazima nile ganji nipate mistari, so lazima niwe chizi eti kisa msanii, so lazima nikubali ndo nipate mashabiki, so lazima nikolabali sauti yangu sikike, cheki mfuko meferi bado chapata zari na sometime kija home takuta mimi nasonga ugali, walinipania ndo maana chapata hata zari, niliwaomba wakaninyima, mwisho wa siku tunakutana na nashukuru Mungu wangu kunipa hii kipaji, wewe nichagua na kudivisha wewe ikirunda ukundira Sadbi yo ni Karuma bari baririmba Você sabe. Karume kandi yaririmbye muri Show FM kabisa. Waragize ngako gasore rapira garuka. Umugabo na mapiano. Na mapiano kamba garuka kabisa. The strategy ni ayi. Kuko ni benshi babigira bakazana beef freestyle bakazana iki mugabo swata mugabo warazanye ngako gasore abarapire bose baraduza umutwe. Kaka Trevenef una nef ya ba artist bari no munsi babaye inspired by me. Swat Faria swat kidogo okay. Nakuvuga ko muri cyo gihe ufite ubushobozi bwo controller no kuyobora ariko bisaba ko uri umuyobozi mwiza. Nice one. Na rimwe nigera ndabayobora mu nzira mbi. Yeah. How do you feel sometimes here we saw some list yaba legend? How's the feeling? Nimba Chancho wa Misa legend, Kiduma kawa legend, Fraser kawa legend, Satupi, I'm not a legend. I'm just a superstar in this country, but I want to be a legend. Nigera uzokumva kuri legend? Dans 5 ans. Uri muri game? Yeah. Si, nzoba nk'irimbo. Abana baza barakaze. Siko bazoba bamaya kanya. Ngo mbandanye. Muze mukarasha. Ako ndababona. Wiceceke. Ndabona tu. Nice one. Yes, ndagushimire wowe dukurikiranye mu kiganiro cya Henga utereka Boss for real hamwe na Bizimana Abubakar Karom aka Satbi, one of the best vocalists of Sehano, one of the best banditsi beza b'indirimbo, one of the best R&Bs of Sehano canke hip hop ayikora to the next level. Sadbi,
ndagushimire cyane ku mwanya wawe. Murakoze cyane nawe. Ndibaza yuko I had a great moment. I wish kumara umwanya munini ndi kumwe nawe mugabo time na rushing uko biri kose ndiswese ateye ko wowe wambaye muri mode business usigura ko ugomba uje gusana n'izindi contracts zitandukanye. Ndasubira kandi kuri M Travel to Burundi kabisa. Turatanga dayose ko dutanga tubafasha kurongera ama visa tukagusha n'amatike y'indege mushaka mwa kuri moza kuri Avenue du Progrès ajya kuri Galerie Ikaze dukorera deuxième étage by the way. Music tukarondera n'ubundi buzima n'ubugare bukaca buboneka. Ndagushimire cyane kandi ndagusaba ikindi kintu naco kora subscribe kuri account ya Sadbi kugira uzokome wero wa mbere kuronka amabengas atandukanye indirimbo zitandukanye niyo bagira no kora subscribe kuri Jimbere magazine. Ikiganiro ni Hangouts Boss for real ndikumwe na the Marisha, the president of Ghetto also ni Sadbi my brother naryowe cyane. May God bless you and want more hits, more blessings international. Ivi Swiss barakuzi, Belgique vuba cyane baragwa show, urabasho irenze. Mi avec toi, je veux bien, toi avec moi, tout va bien. Kama kawa, peace out.